Amagaba aragarukanye umukozo festival ku nshuro ya gatanu. Mu gitondo cyo kuri uno wa kabiri itariki 24 Ntwarante umwaka wa 2026 umugwi ndangakaranga Amagaba watunganije ikiganiro ku bamenyesha makuru mu ntumbero yo gushikiriza integuro y'igiteramo basanzwe bategura buri mwaka ku nshuro ya gatanu bise umukozo festival. Na ico giteramo kiba buri mwaka hareze imyaka ibiri kitaba. Alexis Kumasabo arongoye igisata kijeje gutunganya ico giteramo mu mugwi Amagaba yishuye ko vyatevye kuko hariko hiyumvirwa uburyo bwo kwereka ishusho nshasha idatandukanye niyo bahereye ko ariko ifise ibikorwa bishasha mu ntumbero yo gutsimbataza akaranga. Mwumvirize. Murakoze jewe ku mwidondoro wanje nitwa Kumasabo Alexis nkaba ndongoye komite isanzwe iriko irategura kino gikorwa c'umukozo festival. Ku bisanzwe tubitegura ubwa mbere dutumira mwebwe abamenyesha makuru kuko tuba twifuza yuko bimenyekana ko hariho ibikorwa turiko turakora, kandi iyo tubikora ntituvyikorera, tubikorera abantu abo bantu nabo tuko turabikorera s'abandi n'abarundi n'abanyamahanga bose baba bakunda akaranga k'igihugu. Impamvu bitabaye vyaratevye gatoya kuko twariko turiyumvira ubundi buryo two kwerekana ishusho nshasha itazi itandukanye n'ico twari twakoze ubwa mbere, ariko izizanye ibikorwa bishasha biri mu nzira yo gutsimbataza akaranga k'igihugu mu buryo butandukanye. Intumbero nyamukuru nuko akaranga k'igihugu gafata iya mbere mu gihugu, kuko nkuko twako turabivuga mu kanya gaheze, umurundi bamumenyera ku rurimi rwiwe no ku karanga kiwe. Nico gituma umutandukanya n'umunyekongo canke umunyarwanda canke wo muri Maroc canke wo muri Algerie muri ubwo buryo. Rero nibaza ko mwigeze kubona nimba mwarakurikiranye ibiteramo vyaheze, twagiye turongerako uko vyagiye birakurikirana. Twatanguye dukorana nkuko twabivuze nabo ngahi Bujumbura gusa, turongera ko haza bakeya bashoboye kutwitaba bavuye hagati mu gihugu. Mu kindi gikorwa cakurikiye hariyongera ko baraba benshi ko bagiye barabwirana ivyo bahasanze. Nta muntu yari yibaza yuko vyoba bigeze ku rwego rungana gutya, no kuva tugitangura aha mu Burundi vyari bigoye kushobora kwibaza yuko hari umuntu ashobora gukora igiteramo c'akaranga ngo abantu bamwitabe. Twari tumenyereye hitabwa abaririmbyi bakora umuziki utari w'akaranga. Rero muri iyo ntumbero twavuze tuti hako akaranga kibagiranwa, natwe dufise ico twoterera mu gihugu, reka dutunganye ico gikorwa. Uko tuzogenda turabikora, twaremezwa neza mu mutima ko akaranga kazofata iya mbere. None raba Imana yadufashije, uno munsi habaye igiteramo c'akaranga, hakaba n'igiteramo c'umuziki usanzwe. Usanga benshi bitabira kuja kuraba igiteramo c'akaranga, urabona ko bari basanzwe bafise iyo nyota mugabo bakabura abashobora kubibereka. Ku batabizi, bizobera kuri departement kijya kibanza gisanzwe kiberamo inkino za basket, hanyuma bizoba itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Nibaza yuko iyo muvuze ijambo ry'igifaransa ngo surprise bisobanura ko ari ikintu utari witeze bakweretse. Rero ico ntibakivuga, kiguma ribanga kugira ngo kigume gifise kakanovera kaco gasigurwa n'iryo zina. No batumirira kwitaba ico giteramo ntibabahombe, kuko Amagaba nkuko nabivuze twamatuzana ishusho nshasha y'integuro tuba tumaze iminsi turimwo. Nk'ubu ko byafashe iki gihe hoho hari byinshi bishasha muzohasanga mutari mwarabonye mu bihe bihitiye. Ico giteramo kikazoba itariki 5 Ruheshi umwaka wa 2026 mu gisagara ca Bujumbura, aho bita kuri departement hasanzwe hakinirwa inkino za basketball. Ico giteramo kikazoba kirangwa n'iyindi migwi ndangakaranga yo mu Burundi ndetse n'iyo hanze y'igihugu nkuko twabishikirijwe mu kiganiro baremesheje uyu munsi. Umudiho no gukoza, reka ndabaha akarorero. Iyo umuntu agiye kubyina ata mashi canke ingoma canke abariko baratamba, usanga bitaryoshe kumva canke sinzi kuno bivuga, mugabo mu gihe umudiho uryohoye ni ibintu wumva nyine ugutwi kuraryoherwa canke ukumva yuko nawe buri kurabiviva, ugasanga ni ibintu biryoshe cyane.
rero muri kino gikorwa nk'uko mubimenyereye turakunze gukorana n'abantu n'imigwi ndangakaranga yo ngaha eka niyo hanze. Ivyo nibaza yuko tuzobivuga mu buryo burambuye mu bikorwa bigiye gukurikira imbere yuko ico gikorwa gishika muri kwezi kwa gatandatu. Mirunzo ku Civugo rero cy'uyu mwaka niho nagira tubanze tubage gato, kuko iyo tuvuze umukozo festival ni byiza ko dutahura ko umwidondoro wacu ari mico kama. Abarundi turabarundi kuko dufite duhuza bitandukanye n'ibyo byose byo dutandukanye. Amagaba barahari, ariko uyu mugambi w'umukozo festival waje kugira uhuza abarundi mu ngeri zitandukanye, mu byo bakora bitandukanye, bose bumve ko ari abarundi. Kumva ko umurundi rero si kugira akaranga muntu gusa, nuko ugira ivyo bikuranga nk'ihanga ibikiri banga. Twabibonye ko turi hanga rihangana iyo ubonye igikorwa kibaye umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, wa gatatu, gushika umwaka wa kane n'uwa gatanu, nuko abantu binovoye ivyo bahaye. Ni igikorwa rero gifise inovu, umwe wese acinovora. Ibutigo rero burageze inshuro ya gatanu ya festival umukozo iraje. Icatumye uyu munsi tuba turi ngaha ni ukugira abantu bose bamenye ko wa munezero usanzwe uva mu mukozo festival ugeze. Ni kuwa gatanu Ruheshi 2026. Umutumwe wifasha ngo kugira ndazi namwe murabandanye, kuko ikirundi sigwanje ni cyacu twese.